Kumazina nitwa Jolis Nduwimana, nkamuvuka mu ntara ya Karusi. Ego kabaji natanguje kandi ndongoye ishirahamwe wariya entreprise mu mfunyafunyo bayita WEGE. Ni ukuvuga ni ishirahamwe rihingura ibitekezo bikingira ibidukikije dukoresheje amahubahuba canke ibitumbatumba vy'ibitoke. Ego hama igituma tubikora dufise intumbero yo guterera gukontribua mu kurwanya donc indagurika ry'ibihe n'itituka ry'isi ritegwa no gukoreshwa cyane kw'ibitekezo bitabora nk'amasashe n'ibindi. Hama ikindi naco gituma dukora ibi no kugira ngo tuyondera akazi twebwe nyene twongere dukaye n'akazi kurundi gwaruka muga hirya y'ivyo no guteza imbere umurimi w'igitoke kuko dukoresha ibitumbatumba canke amahubahuba ubwa mbere vyahora bitabwa nk'ibitagira akamaro ariko ubu turabigura bikadufasha mu gukora amambaraje. WEGE ni mu majambo yose ni wariya enterprise ni entreprise social, ni kuvuga ni entreprise ikora amambaraje canke ibitekezo bikingira ibidukikije twifashishije amahubahuba canke ibitumbatumba vy'ibitoke. Mu gutangura umve yuko ubwa mbere nababwiye ko dukora ibitekezo bikingira ibidukikije bisubira amasashe. Hama mu gutangura no kuvuga ko je nta kazi nari mfise kuva mpejeje secondaire amashuri yanje yisumbuye. Narabuze umuvyeyi hari mu 2017 umuvyeyi yari donc papa ahitanye n'abaje bagenda baratira amagrenade yarafise akazi i Bujumbura. Hama bimaze kubuko nk'umwana mukuru muhira nategerezwa gufata responsabilité canke kwitaho umuryango canke abatoyi banje bari inyuma yanje. Hama niko kwiyumvira mfise certificat nta namwe bampa akazi none bigenda gute. Niho natangwa kwiyumvira ikintu nokora. Hama nibuka mu 2018 maze kubona nasomye ahantu mbona ko leta irimirije gukura amasashe ikoresha ry'amasashe mu Burundi. Camperaho nyene ndiyumvira ni gute nanje nogira ico nkoze paporo y'iki kintu leta izokora. Mbega nibakura amasashe hazushakoreshwa iki? Nibaza mu bwo buryo ntangura kwiyumvira mu bwo buryo niko kwiyumvira ndabona ko birashoboka ko nokora amambaraje yosubira amasashe muga akingira ibidukikije mugabo ndinze kwemporta matière première. Ariko nk'umujene igishomeye atakaza afise ahije secondaire umwana akiri muto bica birangora ko nta mafaranga nta mutaye na muto nari ifise. Bica birangombwa ko ntangura kwiyumvira ni gute irya matière première bakora hari nanje no yikorera ndinga hanyuma nkakora iyo ambaraje. Ni mu rugo yatangwa kwiyumvira hama ntangura kugira ama essai 2019 ya 2020 nkabikora buke nyene. Hama 2021 niho nashobora kuronka mu ntango nkaronka produit fini ariyo ambaraje nyene mona iri ku isoko turiko turadandaza. Ego hama mu kwezi kwa gatandatu niho naca ntangura entreprise ndayimenyekanisha ndayirondera amadokima yose asabwa hama ndaja ku gikorwa natangura gukora. Muri uko kurondera nabwiye ko narifise maze kubona ko leta y'u Burundi yimeje gukuraho amasashe. Je niyumvira nti none hazoshakoreshwa iki? No kuvuga mu ico kibazo hazoshakoreshwa iki niho natanga kwiyumvirira ko nokora ibitekezo bisubira amasashe mugabo nsanga ikibazo mfise nta capital mfise ko importa. No cangira ntangura kuri recherche ndaraba gute bakora impapuro gute bakora donc ibintu nk'ivyo maho sheshe ndabona hari ibiti bimwe byo dufasha kuronka impapuro iki haciye kitari gito niko ndabikorera ko nsanga igitoke canke amahubahuba ukuyemo haro substance itwari nyine irashobora kuguha matière urupapuro. So champeraho nyene ndabikora ko buke gushika ndonka produit fini. Ego ariyo ambaraje tuko turadandaza ubu. Igiterwa cy'igitoke ubu kuri twebwe ni ngira kamaro kuko musanzwe muzi ko igitoke baragitera hama gakura bamwe bakagurisha biribwa abandi bagakuramo amaji abandi bagakuramo ibindi byinshi. Muga kuri twebwe birarengeye ivyo kuko n'umuntu afise igitoke yahejeje kugurisha kijya ceze cyo kijya bayishobora guteka canke iki
amahubahuba ubu utwebwe afise akamaro kanini. No kuvuga ko entreprise yacu iraha agaciro cyane igitoke n'umurimi wacu, kuko ajya amahubahuba nyene ububazo donc agiye kuzararonka isoko muri ishirahamwe ryacu. Matière première zirahari, nta kibazo dufise cyazo ko mu ntara za ruguru ibitoke biraremwa cyane kandi ku bwishi. Kirenge ngaho nuko abanyagihugu abenegihugu abantu barimo ibitoke bamaze gutangura kubona ko hariho entreprise iri kirakoresha amahubahuba, ikirakoresha ibitumbatumba. Benshi batubwira bati ubu ahubwo tugiye kongereza uko twara tubitera, ko tuzoba turonka inyungu zibiri. Nimba naho bitoba byashobotse ko igitoke kirera, amahubahuba nde afise sinshobora kubura amafaranga y'umunyu cyangwa amafaranga yo gukoresha kandi kantu. Intambamye mu entreprise keshi zamazihari ko nka twebwe tugitangura, nabwiye ko nta financement nta mutahe dufise iki ukwiye. Mugabo pour le moment intambamizi hari ni za production ntoya. Donc dukora emballage zikeye. Aha kuko biciye kuko turaronka ama publicité ku ma réseaux sociaux, turaronka ama commande menshi, turaronka abantu bakenera ibitekezo vyacu benshi. Mugabo ukamusanga ndushobora kubaha bose kubera ko dufise production manuelle, nta ma machine turaronka, ama equipement turaronka, ariko tukizera ko avec nyene no gukora, avec nyene no gusenga bizogenda neza, ko ama equipement ashobora kuza umwanya wari wose kandi vuba cyane. Ego birashoboka. Igituma bishoboka nuko nanje nababwiye ko nanje murabona ko ndiko ndakora. Ego iyo ni sinyi ya mbere ko bishoboka. Jewe muti bishoboka gute? Bica bwa mbere nuko murabona ko nta buzi buhari. Nta buzi buhari, ico ni igihugu barabizi ko ugwaruka gwishi udafise ico rukora. Rero duhereye ngaho urashobora kwiyumvira uti none dukore gute, nkore gute ko mbona akazi atakahari, ivyo nize nkabona ntaho niko ndabikoresha. Ni gute hayerema no sohoka muri no situation yo kuburanirwa cyangwa yo kubura amafaranga cyangwa kubura agasabuni. Biciye mu kwiyumvira urashobora gutangura kuraba bene uca mu nzira yihe nokora inzira bibaye ngombwa ukarondera abantu basanzwe bamaze kujamwa ku karere bakagutera ivyiyumviro, donc bakagutera intege kumsa hama ukaja kugikorwa naho gakora. Ikindi naco nko kumujene amaze kuba afise iciyumviro, afise projet agomba gutangura, nasanze ibanga rimwe ririmo nuko kurindira cyane kugumiza projet mu vyiyumviro nta resultat bitanga. Ariko igihe uteye intambuko ugatangura gukora, ugatangura gukoresha ibyo ufise, biraguha utangura kubona n'izindi nzira zuguruka ariko watanguye. Kugaruka rukindiriye akazi kuri leta vraiment numva no ruca intege, kuko leta yo nyine nabo atakazi ifise. Ico nubategezwa kimenya, hanyuma barabe ico nabo bakora, kandi ibikorwa birahari. Nubwo usanga duhurana n'ikibazo c'imitahe, watanguye neza, donc ufise projet uri kurakora, buke usanga projet iri kirondera umutahe yonyene. Ikintu gikoze twakorerwa cyane ubu ni donc ngiye tworonka financement y'ama machine, kuko turonka ama commande menshi tudashobora kwishura. Ni kuvuga production kongerekana kandi n'ubuzi twoha ugwaruka rutari ruto. No munsi turi 2020 gisata c'amahinguriro kiho gitera kijana heza gose, kuko murabona ko nimba muri ko murabira, murabona ko ugwaruka gwishi gwamaze guhaguruka, gwamaze gufata ivyiyumviro byo kwironderera ubuzi. No kuvuga kandi bimeze neza cyane ko hariho meme leta y'u Burundi ikirankuhaja ako karere. Ego nibaza ko nisawa cyane mu gihe kiri imbere uzosanga birushirije dufise ibidandazo twikorera kandi bishoka no mu mahanga. Ihangiro nyamukuru ni ukugira no guproduiza byinshi, nuko turaproduiza emballage nyinshi amemeta environnement bizobikira ba protege. Nukuvuga muri kazoza nuko donc turafise iyerekwa ryo kugira production nini ishobora gukwira mu gihugu, pano gukwira mu gihugu igasoka no hanze, igakwiragiza mu bihugu bitari bike, donc tukinjiza n'amafaranga y'agaciro mu gihugu kugira ngo igihugu kirushije gutera imbere. Hama
tugaho akazi ugaruka rwishi rushoboka akamo dutera abantu bataramenya gukingira ibidukikije burya iyo environnement itari protege canke iyo ibidukikije bidakingiye ingaruka mbi zigaruka kuri twebwe nyene haba ku magara y'abantu ku magara y'ibikoko bisanzwe bidukikije amazi kibi ibintu nk'ivyo birononekara ko hariho itituka ry'isi isi iratituka iyo habaye ihindagurika ry'ibihe umurimyi yahora arima akimbura neza ntasubira kwimbura neza nukuvuga ngo gukingira ibidukikije ni igikorwa ca buri muntu wese ni igikorwa ca buri muntu wese kumenya ko iyo ukingiye ibidukikije ukingiye amagara yawe ukingiye ubuzima bw'ibindi binyabugingo mbere ufashije na babarimyi gukora neza kuko iyo imvura igwa neza nabo barayimbura kandi igihugu karushiza gutera imbere gose murabona ngaha umuntu ashobora kudukenera ini donc entreprise siege muri ikarusi muri commune Shombo niho twatanguriye ego ariko nk'umuntu abakeneye rifite nk'abantu bari Bujumbura turafise biro muri Asiatique ego ashobora kudutora canke naho bakaturondera kuma nimero yacu turafise nimero ya WhatsApp 79 158 235 canke 79 158 amajana 235 canke bakaturaba kuma réseaux sociaux yacu turafise page Facebook ya entreprise ya WEGE Company canke ukaturaba kuri Twitter ni WEGE Company ukaturaba kuri Instagram WEGE Company hose muzoguma mudutora urashaka kudukontakta byoroshe kandi ari commande turagira ama livraison turamaze kuba dufise abantu duha mu Bujumbura igitega turiko turakora vraiment nta muntu aturondera ngo ashobore kutubura même si tutaronka point de vente mu gisagara ca Bujumbura murakoze cyane